ko n'umuntu bitari ngomba gupfashaje umwanya n'umwanya umuntu ashobora gupfa nengo mfuye ubu no present ikimbere y'Imana ati mana je mu myaka wantijije kuba mu Burundi ngiki cyo namaze eske no bibyango nariko ndiga cyonyene kwiga gusa numva kidahagije naciye ntangura yo kurondera mbere bijanye n'ubuzima cyane ubwa mbere no kugira yuko kugira niyumvire kugira kino kimenyesha makuru agaciro media urana niryo zina agaciro nashaka ko haza kuvuga ibintu by'agaciro donc biza kubaka abantu natangiye kuja muri ibintu mediatique natangiye gukora mu bintu by'ama media za 2017 mugabo ngize analyse nabona media nyinshi ziri mu Burundi zimwe zahisemo gukora kuri politique gusa izindi zahisemo gukora ku myidagaduro gusa mugana aje kuraba ikiraje ishinga umuntu wese mu Burundi peu importe imyaka ariko peu importe sexe yiwe nabona abo bantu bose baraje gushinga n'iterambere ndavuga nti nani bagigirahi ati reka rero je no munsi ndabiko no clear space ahantu abantu baza kwigira iterambere no munsi rero urabona ko nibaza ko feedback ni nziza abantu bariko bari yubaka no munsi byacinga ducange bakoye inspiration ngaha benshi nababwiye nti nashizeho iyi media kugira ngo haba ahantu ho kwimotiva mbwa muri uko kuza kuyigira nk'umwaka murabona ndakunze kugendera abagwiza tunga benshi muri kino gihugu bamahinguriro bamabanke abarimyi aborozi donc mu bisata byose rero iyo twagendeye ngaho hantu twerekana les opportunités ziri mu Burundi umuntu akabika amahera reka tumwereka aho investisa nico tumuno munsi ubona diaspora bariko baraza ku investisa cyane washaka bariko bashira imitaye mu bintu tokwibajije ko abantu bari hanze y'igihugu boza gushira imitaye muri ivyo bintu donc nko bariko barashira imitaye cyane mu burimyi benshi babona igihe agaciro media igivuga ikirundi gusa hariho rero agaciro media français hakabaho n'agaciro media english bivuze ko twe dushaka kwatira abanyamitaye b'abanyamahanga nabo kuza kwinvestisa mu gihugu cy'u Burundi cyo kimwe n'ingenzi baza kuvisita Burundi ngabo hari amadovize kana kazo kwinjira mu gihugu Burundi ko bwo kuva muri 60 twikukira gushika uno munsi ndashobora kuvuga yuko iyi myaka yose yaciye urugendo twagize rw'iyo myaka yose turashobora kurugenda imyaka 20 yonyene cange ntinashike ugasanga kuva ubu gushika mu myaka par exemple gushika 2040 turashobora kuzoba twagize iterambere rinini cyane tutigeze tugera ko muri yo myaka yose mbona ugwara kuko rukorora gwahindutse mu bitekerezo mbona aba diaspora kuntu bariko bazige bakunda igihugu cyabo bakakizanamo imitaye baza ko byinshi guteza imbere umugwiza atunga simbare yaganiriye byinshi cyane nawo mudishanjima kuyibanga ryamugejeje ku butunzi ni mu kiganiro ibanga ry'abatunzi kuri agaciro media reka tubaramutse mwebwe bakunzi mwese bagaciro media tabeze ko mudukurikana muri ahantu henshi cyane hatandukanye hara mu gihugu cy'u Burundi wacu muri East Africa yose ndetse no mu bihugu by'Uburayi ko ndabizi yuko agaciro media ibiganiro kwa twashikiriza bigakora ku mutima byo kuri kandi hari inyigisho zidasanzwe umaze gukuramo kandi benshi biteje imbere biciye muri no kuri televiziyo yacu urashobora kubutamenye nyita Jaja Maichek ndumenyesha makuru kuri kino kinyamakuru uyu munsi twanejerejwe cyangwa se dufise umunezero kuba twabazanye cyangwa turi kumwe n'umwe nyiri no televiziyo nyene nawe se wundi ni wabone nyene ni homme du changement benshi bikunda kumwibaza ati uyu muntu ameze gute uyu mujene ameze gute why homme du changement imusi rero twamwazanye guys tubashe kumenya neza impamvu yabere bikorwa yatanguye bwana homme du changement cyakomeje cyane amaro neza Jaja urakoze je nkunda no gucangira ko nipfuriza abantu amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga kubera iki ivyo bintu hamwe bitangaza biganiro byose ukora ego urabona iyo umuntu afite amahoro y'Imana atacapfa n'Imana ntagire n'icapfa n'abantu akafise donc amahoro y'Imana kuri ivyo rero gacha yiyongera ko amagara meza agacha yiyongera ko kandi n'amafaranga no kuri uwo muntu aba ari umuntu yuzuye ari umuntu ati rero niyo mpamvu abakunzi bacu bose twayifuriza ivyo bintu kabisa cyane homme du changement gute byatutse iryo zina ku bataryumva bumva iki homme du changement ninde bo ku mazina yiwanje y'ukuri niswe n'abavyeyi ni Olivier Ndayisenga ngabo nakiza amahirwe yo guhezagirwa n'umuyobozi w'ishuri aho niga mu mwaka wa 11
ndonka akazina ka homme de changement cyane gafata nk'umuhezagira cyane bati mbwa kantu nakantu kotuma niyumvira nokora iki nomarira iki abandi nokora iki mu gihugu cyangwa iki umva kugira titre nk'iyo ntagire ikintu kimwe uri kuramarira abandi oya byo murumva ko urakoze ikoze najyaje uko nyene ntashabikuye ko umuyobozi wanyu cyo cyamwe kugira ngo ibyo nibashe kuza ko munari kugejeje kure usikewe mu star bo untunge jewe nize secondaire nsa no ukuze niga mu mwaka wa 11 niho natanga kumenya ati ku myaka nk'iyi mfise bishitse nka camfa nyene cyo gihe byabikomose ko ku munyeshuri twigana yari yagonzwe n'imodoka carapfa aho nyine cyandi bati ko n'umuntu bitari ngomba gupfashaje umwanya n'umwanya umuntu ashobora gupfa nengo mfuye ubu no present ikimbere y'Imana ati mana je mu myaka wantijije kuba mu Burundi ngiki cyo namaze yeske no bibyango nariko ndiga cyonyene kwiga gusa numva kidahagije naciye ntangura yo kurondera mbere bijanye n'ubuzima cyane mugabo ico gihe umuyobozi nyiti yo zina nenakoze ikintu ko nize ntuze superieur ngahi Bujumbura nenakoze ikintu mu buterere nenagiye gutanga ibikoresho by'ishure ku bana bariko bavuka ari binyendaro sinzi ko les enfants de père inconnus bamba bari kubona kivuze ngo ni binyendaro je nuko ndacishimira ko naje navutse uko ndico gihe rero nenagiye gukora ico kintu oya nta polisi sana uno munsi sinkiriwe bisa nkaho ntariwe kuko none munsi nayo nshobora gutunga umuryango none wumva no bankirizwa ngo navuze gutyo hama nakunda kwibaza ati none nzotora nahi umunsi byo nzotora ndiko ndabirondera nzuba kampire yiwanje ibintu benuko yesa niho izina homme de changement ryakomotse homme de changement cyakumenyereye cyane ku Gaciro Media kuba dukurikiranye bwa mbere cyangwa se namwe musanzwe mukurikirana uyu niwe nyine televiziyo nyene Agaciro Media ubona homme de changement kubera iki muri ko murakora ibiganiro bivuga cyane cyane iterambere gusa ubwa mbere no kugira yuko kugira niyumvire kugira kino kimenyesha makuru Agaciro Media urana niryo zina Agaciro nashaka ko haza kuvuga ibintu by'agaciro donc biza kubaka abantu natangiye kuja muri ibintu mediatique natangiye gukora mu bintu by'ama media za 2017 mugabo ngize analyse nabona media nyinshi ziri mu Burundi zimwe zahisemo gukora kuri politique gusa izindi zahisemo gukora ku myidagaduro gusa mugana aje kuraba ikiraje ishinga umuntu wese umurundi peu importe imyaka ariko peu importe sexe yiwe nabona abo bantu bose baraje bishinga n'iterambere ndavuga nti nani bagigirahi ati reka rero je no munsi ndabiko no clear space ahantu abantu baza kwigira iterambere no munsi rero urabona ko nibaza ko feedback ni nziza abantu bariko bari yubaka no munsi byacinga ducange bakoye inspiration ngaha benshi murakoze cyane rwose nibaza yuko abari baje kurikirana ico kibazo kubona mwari kuba mugifise mukavuga ati ico duha homme de changement tukamubaza rero ahubwo ni n'abantu benshi bakunda kunyandika ati homme de changement nitukubona tubona uri kuravugisha gusa no munsi ndaje uyu munsi yahigereye n'umutipe yirabura nk'umusenegali turi kuri iyo nyisho nyene ariko ikazo nifuza kwaza kamasiko none ga homme de changement byukuri Agaciro Media ifisiye ntumbero ku gihugu kugwaruka kubera igihugu mugabo kandi no gwaruka ntirubone umuntu ateye imbere gwifuze gutera imbere nkawe rutabanje kumenya aho yaciye rutabanje guca mu nzira y'amahwa nyine yaciye mu nawe ntugombe gushika mu nzira nziza utabanje guca mu nzira y'amahwa imihanda ibirubakwa bo abakozi si bake naho ntafise igitigiri ngaha imbere yanje ariko abakozi bararenga gato 200 wibutse iyo wavuye ukamenya ko no munsi hariho imiryango y'amajana 200 bayavuga n'ikintu wakira gute kuzaho nababwiye nti nashizeho iyi media kugira ngo haba ahantu ho kwimotiva mbwa muri uko kuza kuyigira nk'umwaka murabona ndakunze kugendera ababiza tunga benshi muri kino gihugu bamahinguriro bamabanke abarimyi aborozi donc mu bisata byose rero iyo twagendeye ngaho hantu twerekana les opportunités ziri mu Burundi umuntu akabika mahera reka tumwereka aho investisa nico tumuno munsi ubona diaspora bariko baraza ku investisa cyane bashaka bariko bashira imitaye mu bintu tokwibajije ko abantu bari hanze y'igihugu boza gushira imitaye muri ivyo bintu donc nko bariko barashira imitaye cyane mu burimyi bibaza ko kubera kibashira mu burimyi nuko twe tuba twagendeye umurimyi yabikoze wone yabigiye bigize umwuga
wawundi yimura amatoni n'amatoni kuri sezo imwe umuntu agaca twereka rero igituma yimbura iyo bitubwiye hari undi ace yumva opportunity idasanzwe rero twe twavuze tuti reka Agaciro Media tuyigire platforme yigisha abantu iterambere kandi bereka ama opportunity yo gushiramo imitahe ahubwo jaja nogira ko nanakubwira yuko benshi babona igihe Agaciro Media igivuga ikirundi gusa hariho rero Agaciro Media français hakabaho na Agaciro Media English bivuze ko twe dushaka kwatira abanyamitahe b'abanyamahanga nabo kuza kwinvestisa mu gihugu cy'u Burundi cyo kimwe n'ingenzi baza kuvisita Burundi ngabo ari amadovize kana kazokwinjira mu gihugu izo chaîne zirahari izo washaka nizihari kubwa barundi zihari kubwa ba étranger ahubwo donc babona Uburundi ni igihugu kimeze gute kuko nakubwira ko vraiment jewe sero nibiyawe ngira n'abagwiza tunganyene tuba twahuye Chasanga Burundi ari igihugu kiri vyereje. Ni igihugu gikeneye imitahe myinshi mu bisata byinshi bitandukanye. Murakoze. Urakoze cyane. None gawa muri changement. Byukuri wewe nkuhura n'abantrepreneur benshi. Mu Burundi ubona gute Uburundi bwo mu myaka 20 buri imbere. Imyaka iri imbere 20. Uburundi buzabugeze kuri iyi ntambwe. Okay. Ego. Jaja. Nivyo ndahura n'abantu kandi ngenda bitandukanije iyo tuvuze abagwiza tunga burya umuntu ashobora kwitwa umugwiza tunga ata amafaranga afise bitandukanye n'umutunzi umugwiza tunga ni umuntu yazanye innovation mu gifaransa tumita entrepreneur hajya entrepreneur mu kirundi n'umugwiza tunga kana usigarati mukicaye n'umunyamafaranga je nta mafaranga afise muga ndi umu entrepreneur médiatique ni none nuko mugabo rero nokubwira ko aba entrepreneur bari ku ngero zitandukanye ariko bose bakitwa ba entrepreneur donc bashobora kuba bitwa abagwiza kuko none nimva ko bariko baragwiza itunga bazanye innovation bazanye ikintu kitari gihari none nimva ko bariko baragwiza umwimbo okay nico kiba kivuze kandi uko kugwiza umwimbo nibwo bwa butunzi nico ego rero uti nk'Uburundi bwo mu myaka nka 20 iri imbere uzaba mumeze gute kubwanje nk'uhura n'aba bantu nk'ubona tere y'Uburundi ko imeze nk'ubona nama ndahura n'ugwaruka nkabona kurugwaruka gwamaze guhindura ibitekerezo uri kwahindutse ibyiyumvire donc la mentalité est déjà changée no kuvuga ndafise espoir yuko mu myaka 20 Uburundi buzaba bugeze ahantu vuye gute kurundi gwego nukuvuga yego nukuvuga nk'ubu jewe mumbabarire mvuge n'icimviro cyo wanje Uburundi ko bwo kuva muri 60 twikukira gushika uno munsi ndashobora kuvuga yuko iyi myaka yose yaciye urugendo twagize gw'iyo myaka yose turashobora kurugenda imyaka 20 yonyene cange ntinashike ugasanga kuva ubu gushika mu myaka par exemple gushika 2040 turashobora kuzoba twagize iterambere rinini cyane tutigeze tugera ko muri yo yini myaka yose mbona ugwara kuko rukorora gwahindutse mu bitekerezo mbona aba diaspora kuntu bariko bazige bakunda igihugu cyabo bakakizana mu imitahe baza kubyinshi guteza imbere igihugu cyabo okay ivyo rero birama espoir ku Burundi gutera imbere bishoboka kandi ahubwo James reka twongere ko naka kantu umunsi ndiko ndabona ko indongozi z'igihugu ushobora kuzisanga mu burimyi ushobora kuzisanga mu bworozi ushobora kuzisanga hehe na hehe ni ikintu kimwe espoir ati batamaye ko aratanga karorero wow none ga muri changement kweri kenshi bamwerekana ivyiza gusa ku Burundi mbega by'ukuri nta bibi byo babihari ibibi bavuga ngo nta mwongo buri sati bitarondewe ibibi mu gihugu biriho ariko kandi mu bihugu nkunze kumva abantu benshi bifuza za Canada, za Australia, za USA niho bifuza mugabo bahifuza kubera iki kubera bahabona ivyiza canke bahabwirwa ivyiza ntibivuze ko hatagira ibibi biriyo nko muri Canada nama ndiko ndumva hari umutama association yitwa Remote TV abashaka bazoje bibazo irabe ahora yerekana ukuntu abana b'abanyafrika hari abicwa n'abazungu donc bikomotse kuri racisme none si biriyo mugabo ivyo amamedia ntavyo avuga batwereka ibyiza byaho rero shatse kubwira iki kutabaje nahisemo kuba nahisemo kwerekana ibyiza nuko ivyo byiza nkeneye ko duhinga uviciza gushika gikomere gusumba ikibi nshaka ko dushigikira abantu bariko bakora ibyiza gushika abonona bacitse intege ivyo ni ibintu bishoboka
akarorero Yego. jaja munzi wanyu papa wawe na mama barashobora kuraba barashwana mwebwe nk'abana mukabimenya dukoresha imvugo kirundi bashobora kuraba barajyana eske wewe nk'umwana wabo tushuje kuvuga hanze ko barayi baragwana ntibaho oya ntibaho gira ibanga nimba ivyo utazobivuga ndiko na jewe nshobora kubona ikibi ngaha mu gihugu ntacirengagiza kuko eske none ushaka nje gupromoting ikibi kandi hari iciza reka promoting iciza rero nuko no abakozi b'agaciro media baravyumva by'ukuri kandi tiko twara ku musozo kuko hanini ibibazo twifuza kubabaza nyumva kuri kubisobanura kandi neza kwa muri commentaire bivuze wiki namwe baba fans bacu yego aho ndishanyuma by'ukuri none niyihe nyishu nziza wotanga kugwaruka biri ku rugenda hanze ku bwinshi hoko wiki mu Burundi nta byo bakora bihari sho usanga muraheze gushura kwa rusikonda amafaranga hanze n'abaherayo ako kanatsinda cyane bakora bakaza abo bantu nicyo bavuga kuri bon jewe 2021 ndavyita opportunité kuko nabandi bavyita narose opportunité kuja mu gihugu ca Canada ndagenda ndarondera passport ndayironka ndaka tubandanye ndagenda ndarondera passport ndayironka ariko ico gihe niho nagarutse kwiyumvira muri kwa kuno ariko uko navyiyumvira ni jewe suyundi unashobora kuvyiyumvira kundi je nahise muri kuvuga ati oya ntaho nja kubera noramuka ngiye muri Canada ibi ndiko ndakora ngaha donc ibintu vya media hariya navyo ntibishoboka ko ndabikora kandi nanje numva ngo ndi wa muntu ndi mu demokrate shaka gukora vya bindi bindimo ugiye kunkoresha ibindi nusanga ndiko ndabikora tamahoro office ndavuga nti oya reka je ngombe ngaha nkora ibinyene ndazi ko gutera imbere bishoboka mugabo rero kuri umuntu nawe ahitamo kugenda nawe ntiyahizemo nabi soko yanko Burundi wapo Burundi arabukunda muga kabona neza kumenga agiye hariya mugani bavuga ngo wakanyoni katagurutse nikamenye ubwiza rero niko yagurutse akaje hariya nagende abagiye gusuma tuvyite bagiye gusuma ubumenyi gusuma ama experience gusuma ibikorwa bivyara amafaranga no gusuma gataye narangiza acagaruka mu gihugu kubikoresherezaho ico gihe hazoba hakozwe ikintu ceranda ndacite ceranda hazoba hakozwe ikintu ceranda hazoba hakoze kwimvira urazi jamvye ko bishobora gushika umuntu bana nk'igihugu kiba cyaraturihiye amashuri kikaturihira abapolisi n'abasirikare mu bijanye n'umutekano inzego zose yego bakakurihira ibindi byose kugira igihugu gitungane kandi gitunganye na ubutunganye donc avyo byose warangiza ubumenyi ko cubujana mu kindi gihugu kanaka ugazocure ndusazirayo urazi ko atandika imuzo bupfuye muri igihugu cawe kubwanje abadukurikira bambabarire je mbona ko umuntu yoba apfuye vraiment nk'umunyabyaha parce que nta kintu na kimwe yigeze amarira igihugu yego mugaye kimariye abandi rero je mvuga nti nagende arahura ubumenyi arahura canke ninuze n'amafaranga umutahe acagaruka akora ngaho uyu munsi rero urabona ko hari abariko raza kandi bariko barabikora Imana ishimwe cyane n'abapatriote bubahwe gose urakoze ndatangaye numvise yuko warose uburenganzira bwo kuja Canada mugabo urabiri kuvuga ngo jewe ntegereza kugira ico nzosigamariye igihugu caje yego ico mbwizo gikora kandi yego ndakunda igihugu nkuko nundi wese yogikunda ahubwo namahitamo nagize kubera wari wese twese turonka ama opportunité menshi nta numwe atayironka muga amahitamo ni yatandukana none ga muri changement kubera iki kenshi je nakunze kurikirana kubera iki kenshi mugendera mu biganiro mugendera abagwiza tunga cyane mutito ku bantu bagataho barashika kenshi mutito ku bantu bamaze kugera kuri urumva jaja ko twahisemo duti reka dufashe abantu kwiteza imbere jewe nimba nafise amafaranga noza kukubwira iki kubijanye n'iterambere nta na kimwe nta ide mbafise kuri ibyo mugaca mvuga nti uyu muntu rero yateye imbere niwe afise experience z'ibikorwa bivyara amafaranga niwe afise experience yo kugira amaso abona ukuntu ifaranga bari vyazirindi yo gufata agakorwa kana kagato twatundi abandi bagaya tukabyara amafaranga ndavuga nti umuntu reka ndamuhe mikro uwo muntu rero niyo haha wamumva badusangiza ibyiyumviro kandi n'abandi baca bava hasi mugabo nkuko uvuze ati none babandi batoya nabo twabibagiye twarabashiriye ikiganiro citwa entrepreneurial quiz ico entrepreneurial quiz
kija gushyira ijambo babandi batoya gisa nk'igirusho n'umukobwa ngira ngo abatari bake badakurikira bamaze kubibona bakabaha mikro nabo bakiexprima kubijanye n'ubutunzi. Par exemple bashaka nk'akaro gutunga, none uzotunga ukoze iki? Kugira utunge ari ikintu kana kokoze atari bya bintu babwira ngo Imana igiye guhezagira uzocutunga izo guhezagira hari icyo wakoze. Voilà, abantu rero batoya tubabaha mikro bakiexprima. Urakoze akabazo kanya kamasiko tubona ku musozo ubona Omega Changement uratangura uragize ino vision kandi nibyo kuri ndavya handi hantu maze kugera mbega nizihe mbogamizi nizihe mpamba challenges ubona n'icyo gikorwa birakorohera bo challenge ndahura nazo kandi ni nyinshi kuko nk'icambere abarundi ntibamenyereye ku exprima hagiye yumva umengo noba nimeneye ibanga agiye kuvuga ukuntu ateye imbere mugabo ivyo ntaho bihuriye kwimenera ibanga no kumotiva abandi biciye ku nkuru yiwawe. Mushaka twebwe dufise icivugo kivuga ngo tell your story to change the world. Urumva twigire ku nkuru yawe iyo nkuru yawe nk'umugwiza atunga ngakana ka mu Burundi reka dufate nk'akararo nyuma duvuze ngo ziranotse cyangwa tuvuze Sioni Sioni abaduhaye kiyago akatubwira inkuru yiwe ninde muntu ataza kwitega amatwi kubera kandi washaka iza gukangura abandi. Hari igihe uzasanga umugwiza atunga nivyo aratunze muga mu myaka nk'iyi wawe hagiye no musari uri kuronka amahera menshi ugeranije nawe yaronka experience yiwe rero no kwiga kuvyaza amafaranga yandi. Ivyo bintu abayikubwiye biraza gutumugira none Omega Changement kiraho gatoya mbega hariho avantage urabona muri bino bintu. Hari abantu babona bazakubwira ati byo kuri kuva utanguriye ino televiziyo tuko turiga nanje maze kwiteza imbere iki kiganiro naka yakoze cyane ngishije nanje ndakora ndagera kuri no level. Hari intahe uraronka ku bantu biteje imbere bakagira handi bagezeshe mu kiganiro cyawe aho utanguriye ino televiziyo. Bo ndeka gato kugira nkwishura ico mbanze mare kiyande cyama challenges nako ndavuga kiye cyari kimwe cyuko abantu benshi ntibakunde kuyexprima. Ica kabiri ni ntuzeya ni uburyo bwo kunujeshika kuri tele kuko ari gisanga ntizo kuja nkukore njya kuraba nk'umugwiza atonga hanaka ari nk'imuyinga mu Kirundo ubona umuvuye ngahe Bujumbura biza kusaba amahera menshi kandi ivyo ndiko ndakora biriko vyigeza make ashoboka. Urumva bisa ivyo ndiko ndakora kurundi ruhande no kwitangira igihugu no kwitangira abantu. Yego ngaruke kuri ico kibazo waje waruvuze ngo nebaje cyane mbega aho bahariho umwimbu urabona kwana kugira bati hano tumaze kwigeza feedback ni positive. Bo impact ni positive ni nyinshi cyane. Ndamaze guhamagarwa n'abantu ahubwo vuba cyane tuzohora tugendera abantu badushingira intahe kwivyumviro babikuye ngaho kugira batangura ivyo bariko barakora. Donc hari abantu abajene batari bake bamaze gutangura ama business yabo motivation zavuye kuri ino media kubigana tugenda dukora. Hariho no munsi aba diaspora benshi baza bakankitana tuje inkunda gutware mu byo nakoze byacenga iwanyu kandi mama mubibona tuja tugendera benshi. Izo rero ni feedback zose ziri positive. No munsi urabona hari n'abategetse no munsi basigaye bariko baraja muri ivyo burimye muri ivyo bworozi. Ngize iminsi ndiko ndagendana nabo abakurikira ibiganiro byacu barabizi. Urakoze reka turashimire bakozi ngese bagashya Media TV twamariko dukurikirana yari Omega Changement nko muravyibona cyane mu tuva no mu yiwe n'ijyanye n'nyine kuko ataje yahindutse Omega Changement katugushimire. Namwe ndabashimiye gose murakoze gose bifuza kukubona bari kongera kumva kandi byukuri ivyo wongeye kutugira ibyo tukoze ku mutima. Okay murakoze cyane ko mure sinzi ntuze ivyiyumviro abantu baba bafise iyo batarabona umuntu bamwumva abafise ukuntu mugereranya muga mubonyeje asanga yego mure ntibimacinga na ya shusho yari yahaye mu mutwe ariko Omega Changement nduyu murakoze cyane rwose. Reka tubashimiye urwego mwari kubandukurikirana kuri Agaciro Media nakubwire ngo kura subscribe n'imo turayikora like na share comment muri cyo kiganiro kugira ngo tubashe kugera kure abene gihugu bene wacu bashiki bacu babashe kumenya by'ukuri uko noshobora kwiteza imbere biciye muri twebwe nyene birashoboka turi kumwe birageze birashoboka. Ciao ciao.